Imifuko y'isima igera ku majana ane na 29 ifise agaciro k'amafaranga ngana n'imiliyoni 16 n'ibihumbi amajana 516 hamwe n'amafaranga amajana 5 nico gikemanya umuryango wa bene Samuragwa waterereye ku ishure ry'imyuga rya Gihosha aho kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2023 baramutse bagendera igisagara ca Bujumbura mu kwifadikanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere rusangi kw'iryo shure. Bakaba batanze kandi n'ibitabo bigera kuri 90 byo mu mwaka w'umunani n'uw'icenda kw'ishure shingiro rya Mirango ya mbere yo muri komine Ntahangwa muri ico gisagara, navyo nyene bifise agaciro k'amafaranga ngana n'umuriyoni 1 n'ibihumbi amajana 5. Merase Niyimbona aserukira imbere y'amategeko uwo muryango wa bene Samuragwa yamanje kumenyesha imvo n'imvano y'ivuka ry'uwo muryango. Umuryango bene Samuragwa wavutse mu mwaka wa 2019 uvukira ku mbuga ngurukanabumenyi uje gushigikiza ibikorwa Samuragwa azoza ko ntiyari bwavuke. Mugabo twe tubona kure twari twabonye ko azobaho cha turamwitangiza gato mushirikiza ibikorwa bitari mu majambo nibyo kuko ari twe tugenda twakorera kandi umuryango nta biro tugira dukorera kuri rezo sosiyo gusa uzabutondera mu biro atugoye dukorera kumbuka ngurukana bumenyi. Ese umugambo na gatoya ibisi by'umugambo ibi ibikorwa by'abantu biyemeje kwitangira abandi mu gushikiza ibikorwa nde Indi Samuragwa General Major Evariste Ndayishimiye tugendera iragijyande Petero Nkurunziza gushikiza ibikorwa iki imeso utayizi ntayazi. Muri urwo rugendo umuryango wa bene Samuragwa ukaba wagendanye n'abahurikiye mu mashiramwe atandukanye asanzwe afashanya n'uwo muryango, aho tovuga ishiramwe Tunajari Company Limited, Kashetere, Sopeke, Greenwood, Dukore Twiteze Imbere, ishiramwe ry'ubwishingizi Bike hamwe n'ibitaro vyitiriwe Tanganyika. Shakre Bahiza umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yakiriye uwo muryango wa bene Samuragwa, yarashimye kugikemanyi uwo muryango waterereye yongera abatera intege. Ko muza muragenda intara ku yindi ni byiza cyane kugira mumenyekane, kuko nimumenyekana ku majambo mumenyekana ku bikorwa. Nkabanza gushimira cyane nshimira cyane uburongozi bw'uwo muryango wa bene Samuragwa mpereye kubaserukira rw'igihugu. Mwebwe rero twasanze ijambo rijana n'ingiro muragahora kutyo kuko mwaduteye intege twebwe abanyagisagara. Hariho benshi batabaza umuryango wa bene Samuragwa, mugabo kabaye akaryo kugira babamenye batumenye yuko umuryango wa bene Samuragwa ukorera igihugu cyose intara zose. Dukenguruka ku majambo meza mwatubwiye ingene muhagaze mu gihugu cyose, ivyo muri ko murakorera intara zose, na cyane cyane mu gushigikira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, aho mu mbono yiwe avuga ati 2040 turi igihugu cifashe, 2060 turi igihugu gitembere. Ivyo rero ntiyo byishoboza umuryango wa bene Samuragwa utamufasha amaboko. Mwumvise ko bo babanjije mbere 2019 bategura umuzo wa Samuragwa, bari bazi kazoza kandi Imana yabikoze nta wisubiza inyuma. Rero yarabikoze muragara kutyo mwateguye neza umuzo wa Samuragwa, none muri ko mumushigikiza ibikorwa. Mpamagarira abanyagisagara bose twumva ko kamo kabarongo umuryango wa bene Samuragwa ko twokwitabira twese kugira dushigikire uwo muryango, dushigikire ibikorwa by'iterambere na cyane cyane muri iyo ntumbero nyene cubahiro yadushizemo. Imifuko amajana 429 y'isima ni bake bamaze gushikiriza igisagara ca Bujumbura imifuko ingano. Nejo bundi tuhamagarira mugaruke kuko impingira cyane ndende ibikorwa by'iterambere ni byinshi. Saho nyene turazi ko imifuko y'isima nkuko mwayivuze muti hari aho byagenze uko nakuriya ihe bambaye mu gisagara ca Bujumbura suko ivyo
aho mwabishikije birashika neza bishikiye mukuru w'igisagara, hanyuma dutunganye ibikorwa by'iterambere mbere duhereye ku ishuri twifuza yuko mu misi za ihera igasakagwa abana b'igihugu bakaza kwigiramwo imyuga. Mbere mwanongeye ko muravuga muti ahandi twaratujana ibifungu, ahandi twaratujana inkwavu, ariko mu gisagara ca Bujumbura tuganiriye mwavuze muti twabagiye tuti mwodufasha kugira ubumenyi mu bana b'igihugu bwiyongere. Mwace muzanye mwikoreye ibitabo ikindi giseke nyene kugira abana b'ishuri baronke ibyo bigiramo. Rero nkuko mwabisabye nukuri turasaba abayobozi b'amashuri ivyo yavuze turamaze kubibona yuko n'ibitabo bironkejwe amashuri dusanga byasubiye mu masoko kugurishwa. Dusaba rero abayobozi b'amashuri ivyo bitabo byo turonse, murumva ariko nakabijya kikashe yabene samura aho twogisanga, murumva ko kigaragara uzoba gifise, murumva ica bikurikira mu bicungere, hanyuma muhereza abana bige kugira bamenye ejo igihugu cacu kiragwe abana baciye ubwenge. Yaciye atera kamo abandi ko boterera iryo shure rironke intebe kugira ngo abana babandanye kwiga borohewe. Mwomenya ko igisagara ca Bujumbura bene samuragwa bagendeye kigize intara ya 15, kandi ko imbere y'ivyo bikorwa bamanje kugira urugendo rw'amahoro muri ico gisagara. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.